Hello guys, it's your boy Jamora Fred MC, voice of the money, Mike Masterpiece keeper, motivated champion, hora yatojwe. Inuja entertainment, kora subscribe na mutarayikora kugira tujamwe ibiganiro vyacu vy'umuziki n'abanyamuziki muri rusange, abakora ibikorwa mva bwenge muri rusange. So, fise breaking news. Benshi ntibashimye kuba banabivuga ariko nguma mbona aba promoters babipostinze ayo kiri kuyara yaboneye mu gihugu cy'u Rwanda yaraye asuye guhura n'uruva gusenya nyuma yuko babibakoreye n'uwiswe Double J bariko performinga DJ Phil Peter bakatira k'ivyuma twasubiye kubona urundi rwanko ruri muri entertainment y'Abanyarwanda bafitiye entertainment y'u Burundi. Reka kwanza imbere yuko tubisangura mubanze mumvirize uko vyagenze twagiye. Rero ibi biboroso bwa mbere bibaye byarabaye kuri Double J muravyibuka Phil Peter abakatira k'ivyuma bari bagiye performinga muri show ya Yago Pondati bireba birebire Yago Pondati egara basaba ikigongo. Ibi biboro vyasubiye kwerekana ko entertainment yo mu Rwanda ataciza ifite entertainment y'u Burundi. Kuva igihe kiri kuyashitse mu Rwanda hagiye hasohoka ibiganiro vyinshi nayo nagikoze n'ikiganiro hari umumesha makuru yaguma avuga ko abaririmbyi ngaba promoters babanye umuziki wo mu Rwanda ngo none abaririmbyi b'abarundi bariko baronka amadire mu Rwanda. Ibi bintu ntibishoboka. Batanga kuba mugirira inzigo agishikayo ibiganiro vyose yagiye yakora abandi bamenyesha makuru bagenda babikritika. Rero tuza kubona Kiriku ari kuri stage yatangwa ivyuma bimeze neza ariko mu kanya bitangura kujwangarara ageze ku kuririmba indirimbo hanihe noneho barabikata. Ntitworinda gucisha kure na kure ku mu DJ yari present muri kijya giteramo yari DJ Brian. Noneho iyi ni sura yerekana ko ugwanko ruri muri entertainment y'u Rwanda n'iy'u Burundi ihari. Ni kuvuga ibintu biri muri entertainment vyafatanye ibintu biri mu bintu vya politiki baciye babishira hamwe. Uko kuntu imipaka yugaye canke iki niki bacabaza kuba babishira hamwe biriko vyerekana ugwanko ruri hagati y'u Burundi n'u Rwanda noneho bigiye ahabona. Kiriku yagiye amuhitinze afise indirimbo hanihe indirimbo ikunzwe mu Burundi no mu Rwanda no mu bindi bihugu tutarinze kudondagura ariko tuza kubona bamugirira ibintu nk'ibiri hano bongera kumumara amaza nkuko babamara amajana Double J. Ubu tuvugana Double J nawe nyene ni yari ngayagiye mu giteramo. Ibiteramo biriko bihuriramwe Double J yagiye kubabonekamwe nawe nyene mwibuke ko ivyo vyigeze kuba bari kumwe na Kiriku ari DJ ntuze ya DJ ujya mu DJ yari kavuza muri kijya gitaramo
Philipita yigeze kubakorera noneho bisubiye kuba vyerekane ko abanyarwanda naho batanga amadili naho bona nta rukundo bafitiye abaririmbyi b'abarundi. CG nawe nyene agiye kuboneka mu Rwanda, reka duharura abaririmbyi b'abarundi bagiye kuba baboneka mu Rwanda. Imbere ya Kiriku sawa, Kiriku yarabonetse bigena nabi, Double J agiye kuboneka, CG noneho nawe nyene agiye kuboneka. Twitegeke ku ibi bintu tutangwe kubona abaririmbyi bacu bafatwa nayo mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi bintu ndabuze nico mvuga, nimeishiwa umuririmbyi kama Kiriku agenda afise indirimbo hanihe ari umuhitinzi bakamukorera ibiri hano. Igihe vyaba Philipita abafakati ibi novuga ngo abakati umuziki bariko baraperforminga na Double J, beje bagiye bavuga ngo umuririmbyi akomeye nka Kiriku, abaririmbyi bakomeye nk'aba Birman Boy bakwiye kuba bafise aba DJ babo, ariko bo barasigura icyatumye batajana mu DJ wabo, sivyo? Rero ibi biboro iri entertainment yo mu Rwanda no mu Burundi irimwe ikibazo gikomeye cyane. Ikiganiro cyari cyasohotse cy'uwo mumenyesha makuru ntarinza kuvuga, naciye mbona ko hari amakimbiranira ari hagati ya entertainment y'u Burundi n'u Rwanda. Abaririmbyi b'abarundi bafitiye inzigo, babona baja kujya amadili wabo, babona baja kujya amadira abaririmbyi b'abanyarwanda boriye. Rero biza kuba ikibazo gikomeye cyane, bica biza kugaruka ku baririmbyi bacu b'abarundi. Ibi bintu si inshuro ya mbere, namba vyarabaye rya mbere bikaba bibaye n'irya kabiri n'akandi bizoba. Ibi boro vyigisha abaririmbyi b'abarundi n'abarundi kazi b'abaririmbyi kazi, vyigishe aba entertainer bo mu Burundi, bibigishe ko vyigishe ikintu bita umwuga. Iyi ni experience mu mwuga basanzwe bakora, babone ko umunyarwanda atakeza ashakira umuntu wose wo mu Burundi, yaba muto yaba umuririmbyi yaba umuki, ataciza mushakira. Kuko tumaze kubona bagutumye ko bakagira ibintu byose, ukaja guperforminga abandi b'abaririmbyi babo bikagena neza, mugahagaze iwawe bigaca bipfa. Ibi bintu bibigishe Double J, CG nawe ugiye kubonekayo, ibi bintu bibigishe, mwumve ko mutari mu gihugu cyanyu kandi mwumve ko muri mu gihugu cy'umwansi. Ibyo ndabivuze amakomantere nza kubona sava, gusa babibonye ko barabonye ko atari ingendo nziza yo kwishimira. Numva nabuze nico mvuga. Bibaye rya kabiri bajya baboro na inzoka baratwihisha ko bakatwereka ko ibintu bimeze neza, mu gihe tuko turabakoma amahiti ntikizobuza ko mu dancing, ntikizobuza ko mu vibing, kuko nimwagira ugwanko hagati yanyu muri entertainment. Hariho abanyagihugu bakunda abaririmbyi b'abarundi, hariho aba people bakunda abaririmbyi banyu n'abaririmbyi b'abarundi. Yare ntikizobuza ko indirimbo iba hit mu gihugu, naho muzoreka gutuma kabaririmbyi b'abarundi, naho muzoreka gutuma kikama concert, amakonseri yanyu muze munashake munayareke, mugabo agaciro ko muririmbyi w'umurundi kagume. Ino musi murahema gospel, aba ba CG ba Gladys murahema, iyi aha nihe basabi kirisese niki na umutu zarabahemesheje. Rero nimeishiwa nabuze nico mvuga, ariko bibe isomo ridasanzwe ku baririmbyi b'abarundi. Numva twogarukiriza, ndabashimiye abantu mwese mwakwerekana kino kiganiro, musharinge kugira gishike kuri doshaka nabo ba haters gukibashikira. Mwakoze cyane. Hasta la vista. Yari Jamora Fred MC, voice of the money, Mike Pastor Peacekeeper, motivation champion, intore ya Tojo. Hasta la vista.